ikaze inshuti mukunzi butunzi wewe wahisemwe gukurikirana imbonesha kuri yawe the Real TV show wewe utari mugenzi mutunzi mu butunzi atari bwacu nkundira ndaguhemwa ramutse canke mwiriwe bivanye naho uherereye nko kuri kuribona canke nkuko nabikomereye ijwi uri kurumva hano ni Alan the Real ariko imbere ya kamera ndafise umutumire wanje yameze neza cyane ubona yuko abere wasa neza ubona yuko ari umwe mu bantu mubandanya gushigikira umwe mu bantu abaha ibikorwa bimeze neza cyane umwe mu bantu abandanya yerekana ubushobozi n'ubutwari bwiwe mu gisata aherereye mu yitwa Minani Fleury canke Mutima Le Comedien nkuko stage canke nkuko umwuga wiwe wamuhaye amazina ariko benshi baramwise boss mtoto canke mayondo risinzi n'ibindi byinshi bigiye bigenda biraboneka ahagihaboneka ahasanzwe abahasanzwe aca abantu bamukunda barafise n'impamvu bamwitoko nikaze cyane Mutima Le Comedien kuri the Real TV show murakoze cyane meze neza turashima Imana Mutima Le Comedien no munsi urabona yuko ubupapa buriko buramusaka bisa biratandukanye na Mutima Le Comedien mu jeune experience y'urugo imeze gutega Mutima turashima no kuri usivye ko mu rugo nta bishasha biza kuhaba kiretse umuntu agombye guhindura uko yahora abaho ubundi bwo mu rugo ni kibanza ciza cyo kubamwo abavyifuje ego nta bishasha uretse yuko ari kibanza ciza cyo kubamwo bameze gute iyo ubanye mu rugo n'umuntu mufise experience y'ubujene yaba mu bihe vyiza nibigoye mwabanje gucamwa kuko no munsi nimba hari Mutima tubona no munsi nuko afise story nibaza ko twagiye turayaga mu biganiro twagiye turakora yaba kuri indundi n'ahandi no munsi uvyakira gute ko uri kumwe n'umuntu mwafatanya urugendo nkarujya jewe ndabishima gose kubera ko n'intambwe idasanzwe kuko ni benshi bifuza kubana n'abantu bagendanye kuva kare ariko jewe uko no bivuga nishimwe ku Mana ego cyane nakunda gusubira inyuma cyane kuko bavuga ngo inkuru y'umwana isubira inyuma uretse yuko abari kwaradukurikirana ko harimo abana n'abakuze je ndaciye harurwa mu ruhande rw'abana ariko reka tubanze dusubira inyuma muraheruka kwemererwa na nyene icobehera mukuru w'igihugu canke umujama w'urwaruka uri kumwe na Bface on the floor ndetse no muri ivyo love aho muri Nkerebutsi day mwemerewe amutaye mutoyo kugira ngo mutangure ubworozi namwe inyuma yuko abantu babona mu myidagaduro ariko kandi mu bakarorero ko gwaruka ariko rurifatamwe neza muri wa mugambi wo korora mwarashikirijwe ubukemanyi mwari mwemerewe no mukuru w'igihugu kwanza byari bimeze gutega Mutima Le Comedien hari abantu bibaza ngo ibi bimeze uko biba bimeze uko ariko kuri no kwa nyeneko ukaba wari nafasha nakajyo keza ko kugira ngo utore agakemanyi Bface na rijya tarahari nashaka ubanze uhinkura batari bahari ingene byari bimeze ego uko benshi bayibonye twaremerewe agashimwe turemererwa yuko tuzohabwa inkwavu kugira ngo natwe inyuma yo kuririmba cyangwa gukora comedy tube aborozi barabidushikirije kandi turashima umugambi wa nyene cyubahiro ubimeze neza cyane gose kandi iyo dutera tuja tsabana n'ahantu heza cyane kuko nimboneka rimwe mu gihugu cy'u Burundi kubona umuntu ashaka ko ari umuririmbyi benshi babita ngo nabasani umugabo yorora no korora ego ubworozi bwawe urabona yuko buriko buragenda ejo uzohava uvunira ku rundi rwaruka gwifuza korora na cyane cyane rukurabira kakarurira ego ntabwo bafise kubera ko siko turavyitaho kandi ntawo kwidoga vrema ego uretse yuko aharugwa nk'umujama w'urwaruka ego umukuru w'igihugu hari no munsi ego atandukanye n'ishusho umujene canke umwene igihugu yoha umukuru w'igihugu nk'igitinyiro kuko no munsi umenga ari karegera urwaruka uwo muhishushiriye ishusho no muha nuko yarakeneye mu iki gihe nyene kubera ko haciye umwanya munini urwaruka rukumirwa ukamengo nta jambo gogira ariko nyene icubahira maze kuhashika arigereje urwaruka hacabamwo gutinyuka rukavamwo ubwoba hakabaho umuntu akavuga ati jewe uko biri kose umukuru w'igihugu ara n'umugenzi wacu rero iyo abantu biyegereza cyane haragera igihe abo bantu mugakundana cyane bakiga kumera nka wewe bakiga ivyo ukunda bakabikora n'iryo terambere yego rero kubwanje yarabikwiriye jegereje kuraba nyene cyubahiro mukuri na Amerika yo yitwara yego vrema n'Ubudagi yo butwara vrema kuko systeme yiwe ni shasha kwisi yego ishusho giwe nikiri kwigisha kuri wewe bitwigisha kuba umuntu ari juste kandi adakumira ubisanzwe iyo abantu biyegereje cyane barakwiyegereza gasanga barengeye vyinshi mugiye ku mugozi umwe uno munsi ugwaruka rw'igihugu cy'u Burundi wikora watera imbere cyane
hari abariko bararima hari abariko barorora amafi hari abariko barorora inkwavu canke ibindi ni kuvuga ugwaruka rurazi ko rugezweho kandi ubwo gwaruka no munsi ugwaruka nta mwanya dufise wo kurwana ngo amajambo turi ku kazi kuko umuhugigu dufise atuje imbere akatwereka ati mwabonye akarorero rero anatwigeze bati ni sawa niyo mpamvu rero hari video imwe muri video iheruka kuboneka inyuma yuko mwahawe ubukemanyi bien sûr Bifes yarakiri hariya aho yaboneka iyo video ndetse ni video yakwiragiye cyane yamba mu Burundi no mu Rwanda ndetse no diaspora bari hanze y'igihugu za Australia n'ahandi henshi tarinze twadondagura ariko aravuga ati Bifes yaravuze yuko yamwise umuririmbyi rurangiranwa aravuga ngo iyo twegireye abategetsi ntibatuze umubwiye Bifes akubwiye ati nico bajya ataranga karoro ati nkamwe bwe muzi mutima gusa kuko ari wabatwenza ariko na Bifes no mwe mu bantu beza atanga karoro ati mbegi yari sama devise agiye kuzana mu Burundi byabonetse cyane byaraye bibaye aho yari imboneka rimwe umujeune umwe mu bagenzi bawe novuga ngo ashigikira ibikorwa byawe bien sûr mwakoze bigiye bitandukanye ari we juste gaira aho wabonetse ndetse no kuri statut yawe wanditse ati amashugwe yabayaguhereze genda yaguhaye umukuru w'igihugu kwegera entertainment no kuvuga ngo gaire numwe mu bantu ari muri entertainment ariko kandi n'umujeune bien sûr atagitinyira ata costume kubegera mu gahana chance n'umukuru w'igihugu urwaruka rw'igiki entertainment baboniki bakore gute kugira ngo ivyo bakeka ko bitoshoboka bize bishoboke ejo kuko bihereye ku mukuru w'igihugu nibaza ko bitoshoboka je urwaruka ico go kwiga nuko batawura yuko uno munsi aho tugeze urwaruka rafise ikibanza mu gihugu cy'u Burundi kuko kera vyari ibintu bigoye cyane kwegera umukuru w'igihugu n'ubu si ibintu bigoye cyane si ibintu vyoroshe cyane ariko ugiye kubiraba arazi urwaruka rukora kandi aragerageza gushigikira urwaruka rero jewe ivyo urwaruka byo kwibaza canke go kwiga ni baba abantu bari creative baba abantu biyumvira cyane kuvyerekeye ubuzima kubera umukuru w'igihugu amaze kwegera urwaruka nk'uko kuntu niteka ntangere ibindi bihugu biba bigoye ariko twebwe niteka Imana yaduhaye kubona tumufise kumviriza umuntu akamwumviriza niteka ntangere rero dukore dushiremo umwete hama surprise menshi kugwaruka mu gihugu ariko urwaruka rukora yego aho nyene rero urwaruka rukora tukivuga Bifes yari muri Australia ubwo mukuru w'igihugu yatanga karorero naho yatanga ubukemanyi ukagomwa kugira ngo ukamutorere yego mu nyuma hari post nabonye ivuga yuko ushobora guteramisha abanyekanada n'ahandi za Amerika uyu mwaka yego post yawe yari ivuga ikiga Mutima yari gamije iki hari deal Mutima yoze yaronse muri Canada na za Amerika jewe ntagiye na kibe ntaronka amadiri yo hanze ico mpagarara ko ni kimwe nyuma yo kuba ndi umukomedie eje nzofatirwa komedi nzoyikora ntayironderamwe amahera kubera ari ngabire Imana yampaye dushaka gukora ibintu vyunguka mu buzima okay ndamaze kudiskita mu marché nkayo yo kuja muri Amerika mu Rwanda ariko ico niyumvira ko ni nyuma uyu munsi turiko turagerageza ico tuzi igihugu kiramaze kukimenya n'amahanga arakizi kimaze kukimenya rero niba dukwiriza amahera je nuri indege nubwo noshira ifoto kuri stati ahantu mba muri quartier Vunjaye baramenya ati Mutima yuri indege niba abantu baduharurira iminsi turafise abastare benshi buri indege zirenga 12 mugabo bamaze gufa babuze isanduku zabo kubera ko marché zo hanze bazifashe nka ambiance kuryoherwa ariko je no munsi sinkeneye kuryoherwa oya je nkeneye ko inyuma y'ubu buzima ejo hazoza nzoguma ndi Mutima kubera abastar bagira ibihe bibiri abaze kwitwa umustar izina ryiwe rira traininga akamenyekana abantu bakamumenya mugabi izina ni kintu umuntu atagumana izina ni kintu gica mu mwanya w'intoki umuntu gwe yagikunda gute gitegerezwa guhagarara mugabi nyuma yo guhagarara ikintu kiza kugarukana izina mu bana cyane mu bamuzi mu bamwegereye
mahera ifaranga uyu munsi bajya ba Diamond Wizkid bajya abandi uno munsi indirimbo zabo nubwo zitoba ziri hit bageze ku rugero bataririmba barondera amazina barondera amahera baririmba ariko kugira ngo biryohere mugabe ikigaruka ikibagumiza mu mitwe y'abantu no mu mitima n'amahera rero jewe maze kuri indege rimwe nja muri Kampala ngiye gukora inyuma yaho harabonetse amarshe menshi mugabo ntiduhuriza ku mahera dushaka gukora bike byinjitse nk'umuntu imagine nk'umuntu azakumbira ngo arama 3 million je mu Rwanda andiri tike y'indege andire vibe mwijoro ngyohegwe n'inzoga zikaze subire ngiriki ntembere ngiriki ivyo je ndavyita nk'ibintu ivyo n'abatarije barabikora dukeneye amahera kwiye dukora igikorwa gikwiye inyuma y'ubu buzima hazabaho ubundi buzima kubera twabaye twebwe kumve ko mutima ari umwe mu bantu bazimvye cyane akavuze Satobe jewe ndazimvye nikimenyamenya maze kuronka yeneguye ibiteramo hari umuntu aza nk'umukomisiyoneri gakubwira ati twebwe turaguha sponsor miliyoni 3 nyemerera utwara 1.5 ntwara 1.5 tuyisabe atoya ivyo vyihotse ivyo bintu rero biratuma birazingamika umuntu ugasanga umuntu amaze umwanya munini muri indasi mu kazi mugabo ntatera imbere kubera ko yarubatse izina acagumana abakomisiyoneri ugasanga umuntu kugira ngo bamuvuge kuri radio cyangwa bamwandike ibinyamakuru bimwandike hari ibintu atanga hari inzoga atanga uko siko ndi Mutima amaradiyo aramuvuga hari igihe avuga ibyabaye vyiwe nta muntu umwe ndagurira inzoga ngo yamvutse nta muntu umwe ndaha amahera ngo kora memes ngo yiwanje ngo sanga bazikoze kubera baba bari motive rero ibyo bintu tuvyishinze keshi turatakara usanga umuntu yuri indege nyinshi akora marshe nyinshi mugabo ari kumwe n'abakomisiyoneri ugasanga umuntu arabayeho umuzika arawuzi neza mugabo hari ahantu badakorana kubera ntarekura ndi muri urwo rugezo rero nimbona musaho ngeze ntafise ukuntu nobaho kubera comedy nitwaye nabi nkwiye gupfa bancira urubanza mugabo umwanya wanje maze mwo muto nukuri naragerageje kwisuganya bukeke n'abantu b'umutima yego kubwawe ngo hariho abamazina akihagaze ariko aravugwa hirya no hino bariko raronka ama marché menshi ari ugasanga mwahurira muri quartier inyuma y'indwizi biravuye muri ayo makungu ibihumbi 10 vyo mufunga bivanye nuko yihaye abakomisiyoneri nuko amafaranga y'ofisi ibindi akora dukore gutega Mutima kumengo hari haravuzwe na post ibazi gituma wewe Satbi muri mu bakozi beza ariko mutari ko muraboneka mu burira indege cyane bamwe bavuga bati mbega nuko bava mu Kanyosha cyane hari ikindi cihishije bakoze mu Kanyosha si quartier cyangwa si zone iri abantu bari kwimenyetso bivuga yuko batazurira indege kuko hari n'abantu batara ba star bama mu ndege abarangura amatelefone kuri bata birwa mu ndege mu kwezi burira kabiri rero turu basubira bagaruka barangura package byo bagaruka nabo n'aba star abasaba star ni vyiza kurira indege bigasiga trace mu buzima bwawe rero jewe nukuri sinzohenda abantu nizeza abantu ibitari vyo jewe nkoranya ama marché nganda shokora na Bubef ngakorana n'ayandi ma societe nkinjiza plus de 6 millions kutuntu tubicanye dutatu ndi umwana w'umutima mbandanya mbaho mugabo kuva ngaha ngo ngiye i Dubai bemeye kundihira itike y'indege ngo nezereza abantu atari miliyoni 5 nza kugura n'akantu kazofashe jo umva nzo bandiko ngira ikindi ko nezeza abantu ico ntari niyo mvo rero ituma tutaboneka cyane kuko iyo turi abantu tuvuga tu kiwe ni pande ndege tu idolari 300 ndazijya ndaje etazini kubwa Mutima ati ndege no yiyuriza ariko igisigara kwa wa mukobwa wanje nico gikenewe
Muti hari ivyabonetse ambasade ya Etazi ntiyamuhaye uruhushya kuko baracerewe byavuga yuko bugira uje kuririmba muri Dikobo Music Award muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbega uno munsi twitege yuko ibakwera itabaye hari yarishobora kuba umwanya n'umwanya kuba wari wemeye gukorana nabo bo bari barishe agafaranga gakwiye by'ukuri bari barishe kubera iyo bataza kuba barishe sinari gufata umwanya kuko Mutima inyuma ya comedy ndumurimyi ndakora business. Okay. Jewe nkora muri direction commerciale muri societe Itrapak ugwiza tunga ziranoza kandi umushahara w'ahantu ndi simuto ku buryo yuko vyotuma nirukira ntica ntikizi bivana n'ukuntu twe twipanga abasore bo mu bindi bihugu amaze kumenyekana izina riza kuza gucika mu business agakora ivyo agatera imbere mugatwe uyu munsi impamvu tudatera imbere nuko abantu bose baturondera barazi uko dukenye. Okay. Mugabigiye babazi yuko Mutima akora concert atayikora araba ku mwaka contrat yiwe zimuha 5 million business yiwe imuha 7 million ahatona muri biro bamuha 2 million ivyo ntidukangana nuko ko shobora kuvuga ati rero madame wanje yari barutse tugomba tuje Zanzibar tumare indwi zibiri relax ivyo rero ivyo ikicindege sinibaza yuko biri mu mutwaro wanje oya gusa ndategekanya kuzofata indege ngenda hanze gushigikira abandi gutembera n'umuryango kuraba inshuti kandi navyo biba biryoshe. Oh yeah. Yes, reka ndanagukeze cyane muheruka kuronka ikibondo cyubahiro Ada Chloe. No mwigeme nibaze yuko akivuka bamwe bavuze bati urivyaye vy'ukuri ariko kandi nomwe mu bantu bavuzwe ko amajambo menshi none aka kanya biza bibaye canke wagize yavangu felicitation kuri Mutima ariko kandi wakoze post aho wivurije abantu ijoro ryiza uvuga yuko Ada Chloe abipfurije ijoro ryiza bamwe bati wa mwana noneho nigitangaza raba kuba avukiye igihe kitageze raba ingenangano no munsi bengo n'umwana amaze amezi abiri Mutima kuba umwana wenyene aje ari buzz muri entertainment kubwo wabihaye iri heshusho ishusho nabihaye nuko turi abantu bakurikirana cyane mu buzima kuba abantu rero bakurikirana mu buzima turi icitegererezo twe kuri icitegererezo ciza kubona umwana wanje yavutse abantu bakabimenya igihugu cy'uburundi kikabimenya ndashima Imana kubera ko sinagaragaye mu bantu batenda barihakana canke bazikorera bafatwa bazikoroye. Okay. Nagaragaye mu bantu bibarutse kandi biciye mu mategeko mbuza amategeko rero niki abantu benshi bambwira ngo wavyaye après 6 mois wamutwaye ayifise mbega umuntu n'iryari abwirizwa gutera inda ico kibazo nawe wokinyishira n'iryari umuntu abwirizwa gutera inda ikindi naco jewe nagiye kubakana na mudamu wanje tumaze imyaka 8 tugendana rero ivyo ndabishima Imana cyane ibisigaye jewe n'umugisha kubwa uti birashika muri iyo myaka 8 ntitwari amapoto sini kuvuga nuko ico shima ni kimwe sikaze mata wambonye ntwaye sasha nshiriye umukobwa yavyariye iwabo mugabo umugore wanje yaravyaye atahi wanje. Okay. Kandi ico mpagaciro Jesi ni mu bantu bagomba kwiyitirira Imana cyane ndi mu bantu gusa bagomba kwegamira Imana ko Imana ni nziza. Uyu munsi sinyene abantu bansigurira Imana gushasha ngo yakoze iki Imana ni yindi yatakaza intama 99 za kurondera intama imwe gusa bakoze Imana uyu munsi bagomba gusigura Imana ugutandukanye nuko bashaka bivanye n'ivyo bashaka inyuma y'ivyo bavuze. Okay. Ngabo jewe sini muri abantu bavuga ngo Imana ya Aburahamu kuko Imana ni yiwanje jewe Imana ya Mutima kuko aho ngeze kugira ngo bagira bire ba Aburahamu bande bavuge ngo uriya ba David kugira ngo bavuge ngo uriya ariko Imana ari bakoreye siri place nanje uyu munsi ndashobora kuvuga ko Imana ko ariyo bivanye n'ivyo nkoreye kuko jewe n'umuntu nkuje imyaka 30 niwe mwana wa mbere wanje aje kwisi sikuvuga ko nahora n'ibigeragezo mugabo jewe narinzi amerekero yanje fise
kandi icoma agaciro imigenderanire yanje n'Imana ni myiza. Okay. Inyuma yuko Mutima yahuye n'ibigerageza biryoshe n'ibibishe, inyuma yuko yahuye n'ibisa neza mugabo kubera ko yarafise icarondera, muri kano kanya twicaranye haciye amasaha 19, wanditse ubwire uti mpejeje kuvugana na Kigingi Comedy ambwira ko yo mukwera umwana wiwe kuri $80,000 ariko yoba make mukurukuru nawe ngo turindire akure, reka turindire Satbi turabe ko yoduha 10,000 euros kumfura yanje y'umukobwa cyubahiro Ada Chloe. Vyukuri iyi conversation yahabaye je bishitse umwana wanje agakura akaronderwa niyo migwi yose musiguye. Umwana wanje no muha umuhungu wa Satbi. Yego niwe no muha kamo muha gratuit kubera kuvuga ngo 80,000 euros ya Kigingi yankukemera gutora 10,000 euros ya Satbi kandi atamara ndamusabye. Kubera ko twebwe abana bacu baziba mu makanda yacu. Kuko twebwe ntitwabayeho nk'imbura kimazi. Okay. Twebwe ntitugomba guhindura isi cyangwa tuzohindura isi ritunganije. Kubera ko isi nubwo tutubagaraho duhagaze tuhavuye abandi buhabagara. Okay. Igiyambaye n'igiki na Amerika dufise kwisi. Umwana wanje bishobora bandika barabasuye wawe n'uwa Boris inyuma y'ino post n'ivyo vyanditswe. Yego. Je rero umwana wanje bishitse no muha umwana wa Satbi bakabana. Yego. Kwera naraperereje sanga mu miryango y'aba Satbi abantu barondera cyane. Yego. Bishatse kuvuga ko kuba Kigingi utomutanga kwera atarabarondera sico bisigura. Gusa no muha umwana wa Satbi bakabana cyane yo mumuha kwera ko Satbi ubucuti buri hafi kandi ari umunyakanyosha. Aravuze ati Mutima n'umwe mu bantu twasangiye akabuyi ku mayira abiri bikimeze nabi. Ico ni kimwe mugabo ugiye kuraba abo bantu bose nasiguye. Uretse Satbi ko tuziranye kandi dukundana. Burya Kigingi no mugenzi cyane. Ni mu bana ashobora kumbwira ati none gute kama 200 kangabira kuri imikashi. Gusa je numva umengo no muha umwana wa Satbi niko Mutima ukore kurira kugira ngo babeho. Kuvuga ko atari gwawe uri kuvyakira gute? Jewe kuvuga yuko atari gwanje kandi akivuka bavuga yuko uyivyaye. Uyu mwana ni surprise. Ni surprise. Just yiteguye ko umugore wanje azovyara vuba vrema. Yego vrema. Banashambira ngo yaje ayifise abandi bakambira ngo yayisameye iwawe bakambira ngo none waregeye gute kugira ngo utere amezi 6 mugabo jewe. Ico nizigiye ni kimwe. Jewe umuntu turi kumwe bintu wiwanje. Kandi ukuri kwiwe niko mpaya agaciro. Baje bambwira ngo nuwantuze ni wabandi bakanganirira ngo nuwabandi. Mugabo jewe umwana ashobora kuba ari uwanje vrema kandi Imana muhezagira umwana. Ashobora kuba ari gusa cyo nsaba Imana ndakina zo kurera mu buntu bwiwe. Kurera mu buntu bw'Imana. Akorera Imana. Gusa uyu munsi ndi fier. Ndimo mu kabare tugashwana bakankubita. Ngo umwana azarira papa lève toi. Debout, va la maison. Yego vrema rero nzi kintu cyambere gishimye kubona umwana wa mbere ashitse ku isi nakure muri kino gisagara kandi ifise imyaka 30 kabona umwana wa mbere aje mu gihenzi n'abana bafise imyaka 10 bafise nk'abana batandatu bagore batandukanye. Je akaba umwana wa mbere aje Imana imushikikire vrema. Asante mwohereze. Waranditse ngo abantu bariko barambwira ngo ni wonkwe babibwire madame wanje ko je nta mabere mfise. Yego. Konkwa nibisanzwe Mutima. Habuze amabere ngo konkwa kugira ngo umuntu yongwa abafise ibere ni moko n'amabere amuvamo. Kuchefise poitrine. Yego. Asante sana. Mutima hari gihe kirekire cyari giheze ugikora ubukwe utaboneka reka twigarukire muri comedy gatoya. Urugo vyo ndumva uri fier kandi uravyishimiye cyane. Nangorane mfise kubera je narongoye nkuze narongoye nariteguye. Yesu yambe ngo cyo ngo wabinyarukije ngo yarafise inda. None uwo binyarutsa ukubaka inzu y'ipido sase nkane miliyo. Uwo binyarutsa ugakora mariage nk'iki. Genda murondere komite yari muri iwanje yakutegura urubanza. Nta muntu numwe nigeze nsaba amahera. Narababwiye ati nimuntegurire ibikenewe. Hama mumbwire ibikenewe. Hama bamaze kumbwira ibikenewe ndagenda ndariha ndabaha amaresiti werondera imiduguko urondera saruko wegira ukunuko nuko hamumva yuko yomfasha
arahawe ikaze mugabo simbi ngaha kugira ngo nkore mariage abantu bagurisha amastoke yabo bampejewe ndi ngaha kugira ngo nkore mariage mushirikire mu vyimbe no mu mpanuro n'amasengesho komite benshi barabazi rero abantu bavuga ko bona nyarukije mariage bakora yari afise inda mbega iyo nda yari bombe yari misire iyo nda mbega uwo binyarutsa ukubaka inzu ya 150 miliyoni zirere ugakora mariage nkijya kote umuntu yarikije mariage abafise ikibazo ngo telefone abantu none muta urushingi wagwisinye none muta yakaza yifana nza kuyitora none muta kagacira inzoka ronka ivyo ni haboneka iyo message ni mufunge ubwo je nakuranye n'igihe nuko inyimbo zanje navuga ati kanda mushire mu nzu directement ibintu byo ku mapoto tumanze tubireke sinze fatwe nakuyikabutu ibintu bitagira ikimatsi nivyo felicitation cyane umutima uri wose rero warumaze igihe kirekire utari kuraboneka ariko mu nyuma wasuye kuboneka muri team Mutima byifashe gute ko bari bavuze ko mushobora kuba mwashwanye kwa bimeze ukwaboneka dini yagiye gukina hariya wagiye gukina ino za yanje TV zaraduza ariko mu nyuma bavuga ati mushobora kuba mudacana waka ariko après twarabonye posting ifoto muri kumwe musa nk'abagiye gusangira uranandika amajambo menshi kuri Alice umwipfuriza umugisha bimeze gute muri team Mutima mbega izo ntambara zavuzwe zarahabaye katazi baraziza kumanya amahembe team Mutima ntacyo na kimwe kirahinduka kwa twebwe ibiduhu uzane n'ijambo ry'Imana wanashima kuko timu Mutima yavuye mu ishengero hameza gufasha isi kandi kuva mu ishengero umutima ni ukiri gusuriye kubera ikibazo c'igihugu twebwe tugomba kubaka abarundi biciye mu bikino tugomba guhindura mentalite z'abarundi biciye mu gukina gusa uyu munsi twariko turahindura system dufise abarundi barayizi bayimenyeye kandi barayikunda mu migwiri ngaha mu Burundi umugwi wa mbere wabonekanye imbere y'umukuru w'igihugu mu bintu vyinshi vy'igihugu yabaye timu Mutima hagakurikirwa n'abanindi ico ni kimenyetso cyuko system turimo ari nziza ubu tugomba guhindura system kandi vuba barayibona twebwe nta kintu kimwe kizoza kidutandukanya kubera ko twebwe ibyo duhuriye kusijya abantu usanga bahurirako yego kuba hariho wewe hakabaho cishado habamwe mu bantu bari kuboneka mu munyenga cyane w'ubu buzima bwa comedy yego tuvuge ko abandi ari gihe kitaragera canke nkuko umuntu ashobora kuvyibaza hari banga mu kibahishije bo burya ibikomeje etage sivyo bigaragara iteka ryose ujye kwa etage ntubona ferabeto ya 12 mugabo urabona itaragiye mu 50 urabona irangi rudipe urabona all master mugabo sivyo bikomeje etage nimba tishadaboneka cyane uyu mwanya ni kubera ari we yiruka cyane uzi ubundi yiruka cyane nawe yoboneka koko wose ndabafitiye ivyizigiro vyiza kuko je no muzi aho ntarashika bashobora kuhashika canke nkafatirwa n'amabanga y'ibindi kuko ndiko ndagaragaza kwagura business ishobora kufatira ariko izina ntirizogende yego inyuma yo kubona hagiye atandukanye ku ma Rolex twarabonye ku masosiso no munsi hagezweho cyane kujya gatatu mu Kanyosha ariko kandi cyadusubira kubona Mutima wambira cyitwa Minani Fleury w'umutimbo yego no munsi business gukora muri Trapak gukina comedy hari na Indundi TV mu gisata cya Indundi comedy no kwitwara ku rugo n'amakontra menshi cyane dushizemo za pilgrim n'izindi zigiye zitandukanye ubwo bigiye kukorohera cyane canke gukora umurisho kuvuza umurisho no kubisubiramo gusa mu kwiryohera ni sport kandi sport rero ni ibintu tugomba kwibagira sport rero tugomba kuyiguma impande kuko sport yaduhuje n'abavandimwe je nakuze ndumutamburere kuva nkiri muto bajya abantu rero twakuranye tugomba kugenda ngo tubate turagaruka tukagumamwe mvuga association club bagendera Burundi twakuriyemo ariko ivyo bintu vyose biranyorohera kuko Imana ntishobora kuguha ikintu kikurengeye kugira ngo Imana ikugira chef de la famille ikomeza ivyumbiro byawe bikaba ivyo vyiyumvira Imana ntishobora kugira umupresident umuntu w'ikijuju Imana imanze kuvuga ati nakazo azo mu president umwaka uyu n'uyu iramutegura ikamuha akaba matire mucyo gituma abantu bose bari imbere y'abandi bari indongozi Imana iba yarabateguye cyo tubabishi tubwira ngo twubaha abaganza yego hari message nshaka yuko yova muri Mutima kuko muri kano kanya hari bikorwa tugusanzemo na cyane cyane yuko urumwe mu bantu bafise amakontra menshi nkuko nabivuze bimwe mu byari byarabonetse kuri sad bari kwa cyarazu ucagahigo yitwa Mutima Le Comedien umurisho w'ingoma ntiwahaye Mutima Le Comedien kibanza arimo no mose yabihawe na comedy ariko nkuko ari kimwe mu bintu byari bifireze umuryango wiwe abakuva kuri Mutima ndetse na murumuna wiwe benshi baramuzi cyane aho ari umwe mu bantu babonetse ku mafoto yagira asamira kuri social media ariko aravuza ingoma mu Birigi ndetse no mu Faransa
uno musi ingoma yaramuhaye akababa mu makungu niyahe message ya motivation kugwaruka uno musi yumva yuko ivyo arimwo atakamaro vyogira peut-être Mutima ashobora kuba yarigeze kwihebura mu ngoma ariko bica biza guha muri umuna wiwe ijambo rya motivation kugira ngo cyo dusiga inzira amavuta ryo buriye murakoze cyane mu bisanzwe impamvu twese tutaramenya aho Imana yateretse ubuzima no kuntu twiruka tugakora vyinshi harabize diplome ntizabafasha nabize zirabafasha n'abakozi bibiraba gusa ikintu kimwe novuga ni kimwe umutima urindira ni ikintu gikomeye cyane gose kandi ikintu kimwe sizotumarira ni kimwe isi turazi neza ko tuzova ivyo turisiri bisigaye bituba ko tutiteze mugabe ivyo bituba ko tutiteze tuba turi ku mirimo isi irafise kwitunganije umuntu wese ari ku mirimo agomba kuyikora anezerewe agashiramo inguvu Imana ikamuhezagira ndibuka kera ndi mutamburinere tuje amahiganwa tunanirwa dugira ikibikanka vyaturu dutafari duto ico gihe cyose naguma satira kugira ngo ndabicovamwo none munsi sindabona Umve comedy araho yangejeje naho irikirangeze mugabo ndizigira ko hari ibindi bintu bishobora kumfasha kuko je ndi umurimyi ndi umworozi ndakora business ikindi kirushijeho ndabana n'abantu icyo twoba turi cyose tutagira umubano ni zero iciwe buri cyose urakeneye ababanyi b'umutima bakuguma impande bakubwira ati yamara ahantu ugira uko kora uko ibisigaye bikaba amahoro Mutima abona kumwe n'abafana bavuga yuko bari we mu comedien yegewe imbere mu butunzi kurusha abandi mu mwanya muto wabibona gute je ko ndabibona nuko hariho ibice bishika kuri 80% vyagabanutse mu buzima bwanje hariho n'abafana babibona banyibuka kera kugira ngo tuvuge yuko umuntu yahindutse dufata kahise na kobo tukaraba ukuntu abaho jewe uko ndabibona nukuri narorohewe narorohewe kino gisagara kuhigiramwe ahantu uba waguza abavyeyi bataguhaye parcelle ukiyunguruza abari umugisha ku Mana ndabira kuba maze imyaka myinshi bakora suko batari kubishobora barafise ivyo bahagaciro haro utaragura parcelle mugabo yoyigura ikora mariage hano bambwiye ngo ntuwubake raba wipangira ahantu nko muri Rohero kwera umustar ubuzima buza kutunanira igihe dutangura kuraba canke kwibaza uko abantu batubona kuba mu gicapo cy'ubuntu iyo tutangura kwiyumvira uko abantu bava batubona cyangwa uko abantu batuzi tuba duhomvye rero jewe nashize umutima ku gicapo mfise nci gituma nduye jewe akazi ndagakorera muri centre ville mugaba aho mfungurira ni mu Kanyosha ikintu cyose ndagikorera muri centre ville mugabo aho nkunda guteramira ni mu Kanyosha kwera muri ville harazimvye kuko jewe ndazi yuko iki gihe kizogenda mugabo mu mpera y'iki gihe hasobora kuza intango gikindi bivanye nuko nifashe yego muri kano kanya hari Pilgrim hari MK Nterera Classic nigiki wabwira abarundi kuri na telephone warusha yego gushira ko 1xbet gushira ko n'ayandi ma contrat Manuel Service Company ayose na ma contrat dukorana yego kuba kajyo keza ko kugira ngo uhamagarire abantu kuza kugendera ivyo bibanza byose Mutima kubifuza umuceri mwiza barashobora kubitira kwa Emmanuel Service Company turafise abitwa kwa Munyarwanda mu gisyo kuri boutique kwa Emmanuel turafise abifuza gafu keza MK Nterera Classic murashobora kuduhamagara kuri 67711 tukabaha agafu keza agafu kayunguruye agafu kasembe turafise kateshika kuri zine wifuza karite nziza ya mbere niya kabiri ya gatatu ya kane turashobora kuyiguha kubifuza ubufu bukozwe mu bire canke mu bisumuzu abasanzwe bagwaye stoma bafungura barekuriwe nabwo turabufise ipiripiri nziza ikoze neza kubinga bukomeye muri abikazi kubifuza mamatera meza akomeye cyane gose aramba ni muri Taniform Arusha kubifuza nabo kuba aba boss ushabumva kari muri 1xbet abifuza gukoresha ama
imifuko yo kwimburiramwo natwe cyo gusumiramwo murashobora kwitira muri societe Itrapac mu Ngagara muri nefu no kubifuza ifumbire no kubifuza banke nziza cyane no muri BCAB abifuza kwasisha ibintu byabo inzu sase de vie imirima ni muri assurance inkinzo kubifuza nabo ibikoresho vy'imiduga amapine ibiki hariho Magitrack murashobora kuza nabifuza ivyuma bitandukanye canke ibindi kubakisha ibiki ni muri Mutrack aho naho hose murashobora kwadusanga tukabibafasha murahawe ikaze kubifuza amasosisi naho ni ku masosisi nyine mu Kanyosha agura station King Star abitwa ku kasoko iburete nziza amaburete amasosisi bimeze neza cyane gose kubifuza Rolex naho nyene murahawe ikaze kubifuza ifumbire y'imirima turavuga nk'amaganga y'inkwavu amahene n'ibiki byose byo turabifise kubifuza nabo umuceri uzimbutse canke ibiharage ndumurimye murashobora kumpamagara murahawe ikaze yego kubifuza akabife kameze neza rero saa sita restaurant Pilgrim hariho n'amahoteli meza hoteli nziza zifise ibitanda vyiza bisukuye prise zidafuwe ahantu hatekanye atamuntu ava kurunguruka kaze cyane muri restaurant Pilgrim na hotel Pilgrim ndagushimira cyane ku kanya waduhaye Mutima Le Comedien muri kino gihe bita Boss Mtoto hiyongereye ko Papa Chloe yego reka renda gushimira badukurikiranye kuva ku munota wa mbere gushika kuri no munota tugiye gusozerera ko kino kiganiro cyacu aho ntagiye kubasezera kuko ngo waseze ntiyagarutse je banyita Allen the Real ino ni the Real TV show nanje ukaba wifuza amafoto ameze neza mu manza ukaba wifuza video imeze neza urashobora ko twandikira canke ugaca kuri Instagram ndetse na Facebook T photography canke Thierry Gasore arashobora kubigufasha mu bimeze neza cyane aho udashobora kwidoga reka ndakubwire ko ari wewe mukunzi butunzi bw'umutima wacu wewe wahisemwo gushigikira umuryango wa The Real TV show wewe utari mugenzi mutunzi mu butunzi atari ubwacu Imana igutize amagara n'amafaranga iguhe ahuba wubahwe ja Blaze.